en raison y'iyi Black FM Festival hazozamwo abo bakenyezi bazokwerekana impano zabo hama jury izoba ihari izocaguramwo batatu amaproje atatu ya mbere meza ikaba ari nayo yari proje yanje mu gihe natorwa nka Miss ikaba yari na opportunity nziza cane kugira ngo iyo proje ishobore kuja mu ngiro. Harimo kandi icyo twita street rap. Hano nabonye Kivodo n'umuraperi n'umuraperi, hariho n'abandi ngaha nzi b'abaririmbyi. Abaraperi rero mu Burundi suko bibagiranwe, suko badahabwa agaciro, baragafise. Mugabo hariho abandi baraperi umenga bari bagiranye. Alors uyu mwaka rero intumbero nyamukuru ya Black Film Festival y'uno mwaka no guteza imbere umuco w'abarundi, gushigikira impano nshasha n'izakera. Kubera iki izakera zishasha? Ni kubera hariho ama generation muca mubibona mwe muri amesha makuru murabizi kuturusha ngo generation ya kera ngo nashasha, mugabo bose bari muri industry imwe abemeye guterera. Nage benda nabashimire mwese ahari kuri ekara yiwe karaba mu mutima ashimire bano baririmbyi. Hariho Natasha uwo yaciye yemera ati jewe nitiki indege nca mpindura ikintu kirakomeye nta woreka kugishigikira. Hariho Mukombozi, hariho Vishulove, hariho Merlin Boy, hariho Kiriku na Double J, hariho Mr Champagne, hariho Linoji na Monia Fleur na B-Face mukanya afishura sohoka n'abandi bihumbi. Murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere mbanje kubashimira kubona mwashoboye gushika hano. Ku mazina nitwa Igiraneza Kaze Armela, nkaba ndi umuyobozi wa Radio Black FM. Kuri uno munsi rero tukaba twakoraniye ngaha mu ntumbero yo kwitegurira Black FM Festival deuxième édition nkuko mubizi, kugira tubaho umuco uko itegurwa ry'iyo festival riko riragenda. Mwaka w'ibihumbi 2022 Radio Black FM yateguye festival yabereye ku kibuga muri zone ya Kinama. Iyo festival ikaba yitabiriwe n'abaririmbyi batandukanye, abagira utugenegene n'abene gihugu bakaba barayitavye mbere ari na benshi. Tukaba twararyohewe n'umunezero waranze Black FM Festival première édition. Iyo edition ya mbere yari succès, novuga yuko yari succès kuri twebwe nka Radio Black FM, ariko uyu mwaka twagiriwe kandi ryo gutegura iyindi festival akaba ari deuxième édition, ni kuvuga Black FM Festival edition ya kabiri, aho tutari mu baririmbyi gusa n'abanyempano, ariko tukaba twahisemwo gushigikira imwe mu migambi y'iterambere y'igihugu. Nkaba mboneyeho akaryo ko kubereka abari mu gikorwa citegurwa rya Black FM Festival. Ibibamfu bwanje nkaba ndi kumwe n'umushingantahe Ding Rugamba, akaba ari we muyobozi wa Black FM Festival edition ya kabiri. Iburyo bwanje naho nkaba ndi kumwe na Miss Dira. Hamenyesha yuko kugeza uno munsi turi muri partenariat cyuko turakorana na Miss Dila muri Black FM Festival. Mbere akaba n'ibindi bikorwa bitandukanye tuzokorana muri kazoza, na cane cane mu mugambi wiwe wo gushigikira abakenyezi no kubateza imbere. Reka mpijambo umuyobozi wa Black FM Festival kugira ashobore kubabwira byinshi kutegurwa ry'iyo Black FM Festival. Hama cyo tugaruka turabe Miss Dira nawe kugira ashobore kutubwira ati mbega umugambi wiwe uzoba umeze gute niyo tegurwa ya Black FM Festival. Murakoze. Bo ku mazina ko yavuze nitwa Rugamba Aster Anderson, nkaba narihaya kandi kazina kadingi Rugamba. Mugabo Dingi ni nawe Rugamba nyene ni mukiri kirimo. Donc bariko barabivuga, iradiyo Black FM yateguye festival Black Film Festival ije kunshigira kabiri. Ni festival ifise kisiguye, ifise ahe ihuriye n'abantu bose
bakunda kwidagadura, abantu baryoherwa. Alors rero banyakubahwa bamenyesha makuru muri hano, abapartenere bacu nabaje gutembera ko aho mbona bamenga baje gutembera, ndabaramukije ndabaha n'ikaze menge ndabasa mutubare ko yako twacerewe gatonya kubera mugari ntuze kugishira kuri image, twacerewe gatonya kubera ama déplacement. Alors numunezero ntangere kuba inyuma y'imyaka hafi 2 n'amezi ama edition abaheruka ntiyabaye mu ikayongeye kuba. Black Film Festival mu busanzwe ni iki n'ijambo rimwe. Black Film Festival sigiteramo gusa kuko harabona batwandikira igiteramo kizobera hehe. Black Film Festival ni isabukuru rihurikiyemo ibikorwa bitandukanye, ivyo navyo ahakuru usanga bihuza abantu, abanyempano n'abafana babo, kubera yuko iradiyo Black FM mu ihangiro ryayo yihaye guteza imbere imico n'akaranga abanyempano, abo twokwita mu gifaransa les DCC, industrie culturelle créative. Abo nabo n'abantu bazimvye. Umufana wa Roriro kugira mubone bimusaba amafaranga menshi, umufana wa Mukombozi kugira mubone musaba amafaranga menshi, kuja mu giteramo ca Kidumu, kuja mu giteramo ca Linoji, cha Bface usanga umufana bimusaba amafaranga menshi kuko n'abantu bazimvye byo murabizi. Alors rero Black FM yiyaranja basi rimwe mu mwaka igafata wa muririmbyi kamuhuza n'abafana biwe, swati kuri gusa cyanye ku mafaranga mugane waraho ngo atera umworo gutwenga amafaranga make ashoboka. Ni muri ntumbero rero Black FM itegura isabukuru rya Black Film Festival kugira ngo ihuze abanyempano n'abafana babo. Abanyempano nabo murabizi bari mu mice myinshi, abaririmbyi, abatamvyi, abanyavyese, abakora amakomedi n'abandi batandukanye. Alors uyu mwaka rero intumbero nyamukuru ya Black Film Festival n'umwaka no guteza imbere umuco w'abarundi, gushigikira impano nshasha n'izakera. Kubera iki izakera zishasha? Ni kubera hariho ama generation muca mubibona mwe muri amesha makuru murabizi kuturusha ngo generation ya kera ngo nashasha, mugabo bose bari muri industry imwe. Haroka no guteza ubumwe bo gushira imbere, guteza imbere ubumwe n'iterambere mu Rwaruka biciye mu mpano. Uyu mwaka rero muri festival ya Black Film Festival harimo ibikorwa byinshi tuzokora. Nkuko mubona Miss Dira hariya afise mu minwe aza kwisigura neza igisata c'umugambi w'umukenyezi usaba umutahe muto, ariko akaba ari umugambi mwiza uri realizable. Muri mwaka rero Black FM ibicishije muri Black Film Festival izoha agashimwe imigambi 3 myiza. Ya mbere y'abakenyezi isaba imitahe mike kandi imigambi myiza isobanutse. Cyo ni cyambere. Agashimwe kazotangirwa kuri terrain ya ETS Kamenge le 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Harimo kandi na grand concert izo uwo munsi nyene wa 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Iyo concert izobera kuri ETS Kamenge kugira ngo abatari kimbarahazi abatazi nabo ama sport ariko arazunguruka n'imbuga bamenyesha ko badufasha nabo gushimira abatazi bazohamenya biboroheye. Harimo kandi icyo twita street rap. Hano nabonye Kivodo n'umuraperi ya n'umuraperi, hariho nabandi ngaha nzi b'abaririmbyi. Abaraperi rero mu Burundi suko bibagiranywe, suko badahabwa agaciro, baragafise. Mugabo hariho abandi baraperi umenga bari bagiranye, sinzi ko mukunze kubikurikira, usanga abarinzi bakomakomeye ku isi abenshi bari abana bo mwibarabara, babitangwa za mayibobo.
kubera ko ibarabara umuhanda mugani w'abarahuma katiye ngo umuhanda ubitse impano nyinshi ziri mu muhanda ziri mwibarabara. Alors bifuko tuzisanga aho ziri kugira ngo tugire tuzidekuvure. Ni muri urwo rwego rero nabo tutabibagiye. Rero Street Rap izoba kwigenekezo rya 2024 kwezi kw'indwi nyene. Izobera mu bibanza bitatu. Kwisoko mu Kinama, kwisoko mu Kamenge no kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura. Ukuntu bitunganijwe sukundi hariho abarapere bagiye baba mbere muri Black Friday Hip Hop ica kuri radio Black FM 24.9 ku munsi wa gatanu. Bimaze umwaka biba burindwi harabamwe uwa mbere, burindwi hakabamwe uwa mbere. Hanyuma nyuma y'umwaka hariho batatu ba mbere rero gira muca mu vyumva uko vyagira kurikirana. Abo batatu ba mbere nibo tuzokwifashisha tuzokorana plutôt muri Street Rap kugira ngo bamotive binspire n'abandi bataronka aho bavugira bataronka aho barapira. Parce que rap message muca muyibona. Uwo musi rero kandi usahabaho n'igikorwa cha Zero Déchet. Donc kiri muri rwaro kurikirane rwa Zero Déchet gusukura igisagara. Tukibamwo niho dukorera niho tuba sivyo no duteramira no turyohererwa. Ifoko rero tuhategura tugira isuku y'igisagara mu buryo buke. Murantunga mu buryo buke bose bashobora gushobora n'ubwahe no gushika ku kibanza swati aho uba canke imbere y'inzu yawe bakora isuku. Twebwe twimbere yuko tuzogira tuzomobiliza abantu kandi tumaze kuronka benshi biyandikisha koza kudufasha kuri gusa kugira ngo dusukure ibibanza bitatu. Hazoho kandi na street dance. Sinzi kubibuka kera hano Bujumbura hageze kwa himigwa myinshi y'abadanseri myinshi kabisa. Kuburyo ho honywe haba kuri club y'abadanseri. Sinovuga yuko vyahagaze mugabo umenga barafise intege. Sinzi ico bivako nta gerageze kwidentify ingorane hari kuri bo usanga bose n'ikesyo ntibaronka aho byerekanira. Alors rero umunsi wa 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 hariho na programme y'abatamvyi bo mwibarabara. Street Rap ni ikintu ciza kubera impano so kuririmba gusa murabizi. Abatamvyi barasaba bararonka amafaranga barabaho batunga imiryango kubera ko batamvye. Donc nawo n'umwuga rero wo gushigikira. Ivyo ni ibintu bitatu zokorera mu mwaka hariho Street Rap, Street Dance, Zero Déchet le 24. Hanyuma le 26 azoba ari giteramo cagakura kubera iki? Hazoba hariho abaririmbyi maze sibona amafisha asohoka kamwe tubiri. Amafisha rero agera asohoka buke buke siyo yerekana ko abaririmbyi ari bajya nyene no. Aho nabandi vuba muza kubona mwakugeza no mwanya abemeye guterera. Naga benda nabashimire mwese hari kuri krayiwe karaba mu mutima ashimire bano baririmbyi. Hariho Natasha we yaciye yemera ati jewe nitikindege nca mpindura kikiro kirakomeye nta woreka kugishigikira. Hariho Mukombozi, hariho Vishulove, hariho Merlin Boy, hariho Kiriku na Double J, hariho Mr Champagne, hariho Lino G na Monia Fleur na B-Face mukanya afishira sohoka n'abandi bihumbi. Alors tubashimira kubera kuko bantu baririmbye nta mahera twabahaye. Ntagiye umuntu azova afata mu kanigo ngo bahawe amamiliyoni. Nta mahera twabahaye. Nabashoboye gutahura ico iradio imaze by'ukuri muri carrière yiwabo. Haro nabandi babishimye mugabo bagasanga baramaze gufata amakontra handi hantu. Nabo turabashimiye cyane. Reka ro mpera heze ndababwira niho haba festival ya mbere. Dirisisi yakivuze kidogo muga nta kibandanije.
twashoboye kwakira abantu 12,000 kuri terrain. Ni concert yabereye kuri terrain ya football mu Kinama. Ejo ndiko ndakora kino cegeranyo hari waciye ambaza ati abantu 10 mwabiharuye gute? Namwe mu kibaza biroroshe. Abantu bazi ibintu byo kubaka ibintu by'amazu imetero kare abantu bahagaze muraza abantu bajemo kuba bangana nabesha mushake muje kuhingangurukana ubumenyi mu bipereze musha mubibona emetre kare abantu bahagaze ige space bakayisiga tere ya Kinama yari yuze no kumunwa sinzi kifise umunwa mugabo yari yuzuye uravye kuntero ingana urumva ushobona abantu bari bahari avec des estimations bon je nabo ntitwegizagere cyane mugabo ivyo biharuko uko bivuga nimba abahinga babishizeho batihenze twega abantu 12 twarabakiriye kuri internet naho hari abantu barenga 2000 uko bikurikirana ikibiriraho twabiharuye gute imbuga zadufashije nkuko mwajenga aya nasavye ama statistique atera yasanga barenga 2 million ndarondesa par défaut komiza kuri 2 million ntacu nimuzi kubaza rero ngo abantu wabaharuye gute ngo ndikunda parashite sivyo nuko byagenze. Donc rero uyu mwaka twiteze ibitangaza kubera iki turiteguye abarinzi ba Ristede equipe iri ready Black FM yikokoye kwishoboye kose twebwe tukubaha ibintu biryoshe ibintu bimeze neza muzovuga muti bidifera n'ivyabaye muri ya myaka. Ngira ko ndanashimira umubosi wa Black FM kuko siyishira hamwe niyo umuntu akora kuti ciwiwe no umuntu sacrifice akitanga mugabo nawe uravye ni kwira yuko nawe n'umunyempano urumva ko abarika aritangira ibintu akunda cyane. Intumbero nyamukuru uyu mwaka rero nce mperaheza no guteza imbere umuco w'abarundi n'abanyafrika muri rusange. Kubera iki uyu munsi abantu batamba amapiano abartiste bacu bakifuza kuri amapiano kuki batogira umudehundi ntawo haringira ntawo hari mugabo kameme bakagira nk'umuduri w'u Burundi par exemple ugashika no muri Afrika hose no kwisi yose harimo gushigikira abaririmbyi twe tushigikira kubera iki muri bano baririmbyi bemeye kudusupportinga twaremeye kubahana twebwe support y'umwaka wose atakintu batanze murazi no munsi biragoye amaradiyo arakenera kubaho arakenera iki n'iki hari ibintu iriya de réalité tuzivuze baca bashavura mugabo fo kubimenya amaradiyo ntatunzwe n'ijambo namwe mu yera arakoresha uburyo rero uyu mwaka abemeye kudusupportinga natwe zuba support y'umwaka wose harimo kandi guteza imbere ugwego general ruhuyemwo n'abantu bafise bahuriye n'umuziki kubera iki aba journaliste n'abanyempano bakwiye guhegwa ko mugabo usanga rimwe mwazi double gupromoting abandi banyempano aho uri yo kwipromoting sinzi ko ndiko ndabesha mwebwe na mwebwe abemera kudufasha ubuzo bakene support yero yose azobahawe karibu kuri Black FM. Hariho gukomeza ubucuti ubumwe mu baririmbyi abaririmbyi bahuriye ahantu akeshi baraganira bakayaga bagahana ivyiyumviro bakeshanja kumbure hashusho kutazi mugeza akakubwira je nigeze kubaza nti kubera iki ama media amwe usanga ari beaucoup suivi ayandi umenga nibisanzwe waja ku muntu ariko ari beaucoup suivi wamubaza ngabana ngo biragoyesha ntakubwire mikandabesha ntakubwire ngo biragoyesha twebwe twiyemeje yuko habaho ubucuti bukomeye kandi buri seri apana mwe byo kubeshanya mu bantu bose abanyempano bari ngaha mu Burundi n'abari hanze. Rero nagira nisabire nagira nsabe abamenyesha bakuru muri hano ndabahereko mudufashe kumenyekanisha ino evenema si nyungu ya Black FM. Ngira murabizi mwese mu kibano ushobora gusanga wewe ahantu ba utashe usimba nk'umukokwe sinzi ko mumva umukokwe ikigori cyangwa umukorogero nk'uwa 5 metres ukaba wohusha bakorokera umutuga cumena
muguba n'abantu bakize baca bubaka akantu mucako hacako imiduga yiwabo nawe ugatambukira ko direct mufasirima urumva. Donc Black FM niyo hamagara umu artiste akahakura andi ma connection canke igahamagara umenyesha makuru canke mu comedie akakura andi ma connection ndisi ni atiri imbere azovuga ati haramenyesha makuru nge bagiye bampamagara nimba Black FM yigizemo uruhara namwe uko bigenda kose muzoshikirwa. Donc mbere ko amenyesha makuru mudufashe kumenyekanisha ino evenement nta mahera dufise mugo tafite ishaka ryo gukorera hamwe cimpamagara abantu bakora ivy'iwabo hari amawenzeri ngaho makino gisagara ca Bujumbura mu Burundi akene kumenyekanisha ibintu vyabo. Ubu ni wo mwanya wanyu mwiza tuzokwakira abantu barenga 200 kuri ETS Kamenge gira muca mumva impamvu parce que ni evenement irimwe abartiste benshi kandi beza bakomeye nujya muturabona kuri affiche maka kukanyuma tuzoguma tumusongako tumusaba tumwinginga tumusaba aje kwiyereka abafana bamukunda kuko umuntu yatumye ronka urubuga ruriko aba subscribers 400 300 uwo muntu fuko nabasa umunsi umwe rimwe mu mwaka umuha chance yo kubona. Tuzoguma tubasaba tuzoguma tubasega bose bazi twasabye rero abantu ma ONG ma entreprise yigenga no muri leta n'abantu kubiti vyabo turabasavye muze dukorane turavyugura icese ko dutanguye kwakira ama sponsor dufise ama offre meza. Donc hariho ama offre usanga umenga arazimvye muga ama offre yacu no mwaka nukuri nta numwe atazoyashobora. Donc na ama offre guciro gito service nyinshi cese bidi jambo wari impaye nonge ndabakengurukira abashuye kwitaba kuza kudusupportinga muri abantu bagaciro muri abantu b'abanyavyubahiro mwese Imana yabahezagije ubwenge bwo kumenya gufyonda ivyo mufyonda amakuru agashika kwisi yose ngira ngo no mwijuru Imana ibahezagiye. Mpaye jambo rero nkuko Madame Armela yari yabivuze muri cadre ya Black FM Festival second edition un concours est organisé pour encourager l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat féminin. Le concours ikaba ivisa gusutena les femmes bafise un projet il nécessite un financement de petit capital mugabo avec un démarrage d'un appui technique. Donc c'est objectif yo récompensa no kwidentifia ama projet atatu y'abakenyezi. Tout d'abord l'autonomisation des femmes ni ikintu kiri important cyane surtout mu kino gihugu cacu. L'autonomisation des femmes irakenewe gose kuko ushobora gusanga hariho umukenyezi afise impano afise projet akeneye kuyikorerako mugabo ugasanga nta moyen afise ugasanga nta afise yitura. Rero iyi Black FM Festival second edition uvuga ko ari nka opportunité abo bakenyezi bazoba baronse kugira ngo berekane bashire hejuru iyo projet yabo bafise. Tukaba tuzokwakira mu secteur yose kaba zo ari mu secteur ya agriculture, élevage, artisanat, mode cosmétique, service digital, éducation, culture, environnement et recyclage. Abakenyezi bo ngaha mu gihugu cacu turazi twese ko babishoboye ivyo vyose. Turazi yuko bashoboye agriculture, bashoboye élevage, bashoboye kudandaza, bashoboye na couture, barabishoboye ivyo vyose. Rero en raison yi Black FM Festival hazozamwo abo bakenyezi bazokwerekana impano zabo hama jury izoba ihari izocaguramwo batatu ama projet atatu ya mbere meza. Ikaba ari nayo yari projet yanje mu gihe natorwa nka Miss, ikaba yari na opportunity nziza cyane kugira ngo iyo projet ishobore kuja mu ngiro. Ni ikintu gikomeye cyane guteza imbere umukenyezi, twese turabizi ko ari ikintu gikomeye cyane kandi ari ikintu ciza. Rero ntitwibaze yuko iyi category yagiye nko muri Black FM Festival ari ikintu gisanzwe, ni ikintu gikomeye cyane. Turagishima kandi turashima kuba Madame Armela na equipe yao na Monsieur Ding bashoboye kuvuga yuko bagira bacentekremo muri Black FM Festival second edition.
rero muri participation candidature iza kuba lance uno musi nyene après iyi conférence de presse hama hazoce haba twe tuzomenya ingene abakenyezi bazokwiyandikisha. hari KFM irafise equipe ija kuri terrain misi yose kuja kuraba abo bakenyezi. hari nabo usanga bari mwibarabara mu ugasanga bafise un projet, barafise ivyo bariko baradandaza, ico babura ni umutahe gusa, ico babuze naho kubikorera n'abantu babafasha, ni opportunité babuze. rero muri uwo mwanya iyi Black FM Festival second edition ni opportunité nziza cane baronse kugira ngo bashobore kwerekana iyo mpano yabo, iyo projet yabo bafise, projet iri très important yubaka, bayishire hejuru bayikore kuko muri uwo mwanya nitwaba turiko turaraba iyo zo projet zitatu zizoba zatsinze, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro ku gihugu, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro kuri abo bakenyezi. si projet zose usanga zifise akamaro, mugabo ni projet azi no kuyidefenda aho namarame turashima. rero hariho na makomize y'amaprix twabwiye twege nka Black FM, hari nka Black FM radio, tuzogira ico tutereye, tuzogira ico tubafashije muri ayo maprojet yabo. si ico conyene, nkongera nkavuga yuko nshimiye le grand boss kuba nawe nyene yaravuze yuko la Black FM Festival ishobora kuja muri categorie y'abo bafemme ikabafasha. ko mva hariho deja na equipe ija kuri terrain ikagenda ikaraba abo bakenyezi n'ayo maprojet yabo ahari. rero objectif nabibabwiye ni l'autonomisation des femmes, kubafasha kwiautonomiza que ça soit financièrement canke muri société, kuko biragoye cyane yuko umukenyezi yenteka muri société iri mu gihe aba adafise ico ariko arakora gifise impact. rero iyi Black FM Festival second edition ni gupromotinga l'entrepreneuriat féminin local à l'impact socio-économique no encourager l'autonomisation économique des femmes. rero twese dushire hamwe, abariko barabikurikirana, abariko bararabira muri izo écran zabo, mumenye yuko c'est pas seulement que harimwo ivy'impano, c'est pas seulement que ari festival, sina festival kuko murumva yuko iraterera irafasha impano kuzishira hejuru. mumenye yuko harimwo n'iyindi kategori, si kategori y'umuziki gusa, si kategori yo gutamba oyaha, harimwo n'indi kategori yo gupromotinga l'autonomisation des femmes na entrepreneuriat féminin kuri impact igi socio-économique. rero mwese mugira ico muterereye, dufise ONG ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ashobora guterera, dufise abantu benshi, amasantre menshi ashobora guterera muri uwo mugambi. rero iyi ni opportunité nabo nyene yabo yo kumenya yuko bari ku kivi, nabo nyene ariko barakora mu gushigikira imigambi y'abakenyezi bari mwa kino gihugu. rero twese tumenye yuko umugambi w'abakenyezi twese turawufisemwo uruhara, si kubona yuko gusa umukenyezi abonye ateye imbere mukavuga ati reka tumureke. hari igihe musanga akeneye n'indi support yanyu, hari igihe musanga akeneye n'ubundi buryo, ntaba yateye imbere gusa canke yatanguye projet yiwe gusa kubw'ubusa, abakeneye n'iyindi support. hari nabo musanga bafise ayo ma projet, mugabo kubera ko un manque d'équipe, un manque de matériel, un manque de financement, ugasanga arabuze iyo projet iyayijana. rero twese tumenye yuko iyo projet iraturaba, ntiraba gusa Black FM Festival second edition, oya iraturaba twese. Black FM Festival second edition ni kuzokwerekana ayo maprojet yuko ahari, yuko nabo bakenyezi bahari, kandi yuko dufise nico dutegerezwa kubafasha. rero twese tumenye yuko abakenyezi barakeneye un appui, barakeneye un soutien iva kuri twese, c'est pas seulement Black FM Festival oyaha, twese tugiyemo implication dans l'autonomisation des femmes. il est important cyane, ni ikintu gikomeye cyane autonomiza umufam, kumufasha kwiautonomiza, kumufasha mu projet yiwe abafise, byose birakenewe, ni ibintu byiza cyane. rero twese tubafashe, dushire hamwe, twese tubafashe, tuje hamwe kugira ngo abakenyezi bacu bakino gihugu nabo bashobore gutera imbere.
yego ico ni ikintu gikomeye cyane kubera ko bisigura ko ivya mbere mwabonye ko byagenze neza. Ikibazo ca mbere kivuga giti festival iheruka harabaye ikibazo cy'umwanya, amaze kuba ikibazo cy'umwanya, ico kibazo cy'umwanya kiza gutera ibibazo. Murabizi ko hari umu artist yitwa Wiz Design yateje ikibazo bivanye nuko bamuhaye umwanya muto. Ino festival edition ya kabiri mwabiteguye gute kumbure kiriya kibazo cyahabaye cy'umwanya kumbure baba artist kuko haba hari abantu benshi cyane baze berekane ivyabo kumbure ibikorwa bigende neza cyane. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti mbega kubarondera aba artist tumaze kumva aba artist na cyane kenshi bavuga ati twebwe aba artist muraza kuturondera ariko mukaturungikira aba commissionaire. Iyo muturungikiye aba commissionaire baduha amafaranga bishakiye. Mwe ugasanga robosi mukuru hariya yaratanze amafaranga aboneka ku ba artist bivanye n'uburyo bakora n'ibikorwa bafise, kubera ko umu artist umaze kubona ibikorwa afise ucubona n'amafaranga akwiye kuronka muri ico gihe. Kuba n'aba commissionaire mwarungitse kumbure bashobora kuvugana nabo ba artist canke robosi yaravuganye n'aba artist, kubera ko turamaze kubona vyibonekeza mu nyuma ukaza wumva ngo hari umu artist ngo twaramuhamagaye waze ngo muri shongo ntiyaje, kumbuga ugasanga boss yatanze amahera aboneka ariko ugasanga ro commissionaire yatanze umuriyoni, yatanze amajana 5 canke amajana 2. Ico kibazo kimeze gute? Ikibazo ca gatatu kivuga giti umwe mu batunganya ibiteramo yarafashe ingingo yo kutazoza arakorana n'abarundi muri rusange, ariko gufata ingingo yo kudakorana n'abarundi baba artist, ndavuga uwo bita DJ Pole asanzwe ategura ibiteramo. Muramba bari akubona iryo zina ndarizanye hano ni kugira kumbure duhane ivyumviro. Umwe mu bategura ibiteramo yaravuze ati je sinzosubira gutumira aba artist b'abarundi, ariko amasho zobandanya ndayakora, ariko aba artist b'abarundi mbaye ndabegije inyuma. Muri Black FM canke muri no Black FM Festival kubera iki kuguma mukora zino festival muzana aba artist b'abarundi? Ni mu gihe hari umuntu yavuze ati sinzosubira gukorana n'aba artist b'abarundi, kumbure duho umuco baje abantu badukurikirana peut-être bashobora kuba biyumviye ati kubera iki atakorana n'aba artist b'abarundi bimeze kunuku kumbure dusigura abarundi muri rusangi babone kumbure ivyo murimwo, impamvu mubirimwo, impamvu mukorana n'aba artist b'abarundi. Murakoze. Nashaka kubaza mutubwire intumbero isa niyagutse cyane, nashaka mutubwire muze kutubwira muri make intumbero y'iki giteramo muri rusangi. Ubona ko mwagiye muvuga ibintu byinshi bitandukanye biciye mu mizi, mutubwire muri make uko byoba biteguye. Hagati aho mutubwire ico giteramo uko giteguwe, mbe hasabwa iki kugira ngo umuntu azisange muri cyo. Tubazo twari inkutwo. Murakoze. Je nitwa Kivudo Jean Patrick, nkaba varia muri RFM. Jewe hanini sinkunda kubaza ariko ndakunda guterera. Muga muri kano kanya mu nkundire banze mbazi. Akabazo ka mbere mwatubwiye ku kintu kijanye n'abaraperi hariya, numvise neza yuko byagarutse kenshi, ariko rashaka kumenya abaraperi muzokoresha muri kino gikorwa. Bega muzofata abaciye muri Black FM barunse amahigwe hamwe n'abataciye muri Black FM bafise impano, muzohurira kuri tele abantu babiri niba ari uko bimeze muzobahuza gute? Aho hari agahembo gategekanije ko tuzi ko abaraperi kenshi bashikira iyo bagiye muri ivyo bikorwa, mu nyuma yavyo bikunda kwega induru n'amajambo menshi. Muhamara biyumviriye ko hanyuma akabazo kagira kabiri, reka ndagarukane muri festival ni edition igira kabiri, ni kuri ETS nkuko mabivuze. Twakurikiranye ibintu by'ibiciro ntavyo mwatubwiye, tuzosubira twinjire ku buntu canke muzoturisha amafaranga? Nimba tuzoriha nangahe? Nimba tuzokwinjira ku buntu tumenye inkuru dutanga ku bakunzi b'umuziki. Hanyuma reka nze yajya kuri Miss. Mwatubwiye ko projet yiwanyu yifatanyije na Black FM kugira kino giteramo kize gikunde kigende neza, mugabo mwongere mutange na accent nziza ku badandaza bato cyane cyane abakenyezi bafise ivyo bakora. Mugihe tuzi yuko abakenyezi muri kino gihe bahazwe na vyinshi iyo bari muri iyo business yabo ntoyi. Mwebwe muzobigenza gute? Mbe muzokora nk'abandi kwakira abazi kwandika canke muzokwakira umukenyezi afise impano yo kudandaza? Murakoze. Nitwa Mignone, naserukiye ikinyamakuru cyitwa Shine Way. Ibibazo bibiri, kimwe ndacerekeza hariho ikintu yavuze cuko amasosiyete ashaka gukorana nabo bobegera bakavugana.
canke abashaka gutanga sponsor. Mbega muri izo sponsor hariho monta mwagizije mukavuga muti umuntu adatanze iyi sponsor ko asanzwe akora iyi projet asanzwe afise amantu ze yiwe ama produit yiwe kugira ngo dukorane mwagizije sponsor ingana gute kugira ngo entreprise yose yaba ifise uburyo buke canke bwinshi kugira ngo muze mushobore gukorana. Nibaza ko ico mwakiduha ku muco ica kabiri ndacerekeza kuri Miss yavuze ko bimwe mu vyakora harimwo gufasha canke gusutena imigambi y'abadamu ariko sinatahuye neza canke maybe hariho n'abandi bashobora iyo migambi namaze kudemara canke namushaka kuvuga muje yifise mugabo narabuze sponsor canke narabuze umuntu asutena muzoshobora kumufasha ni usanzwe abikora akeneye ko umusutena canke n'ufise projet atarayitangura nawe umusutena. Ibibazo byanje byari murakoze. Ibibazo canje ni kimwe mwavuze ko mu ntumbero za Black FM Festival second edition harimwo guha agaciro imico n'akaranga by'u Burundi ariko mu baririmbyi bose mwamaze kutubwira nigare twumvamwo imigwi ndangakaranga mbega bimeze gute tuhavura twitege ko muhavura harabo mushiramwe mu bakorera muri ico gisata bimeze gute ati Black Festival niyo guha agaciro akaranga mugabo ntabona imigwi ndangakaranga siyo yonyene ituma akaranga k'u Burundi gatera imbere mwanguha ni kimwe ni secteur imwe ifasha mu by'akaranga k'u Burundi. Washobora no kuba wambaye impuzu iriko ivyerekana igihugu cy'u Burundi ariko rero mu nteguro ya Black Film Festival no mwaka ntabo twiyumviriyeko soko tutabashaka mugabo nuko yuko iya festival ihari imyaka yose isizo bihari next edition tuzobahamagara mu uyu mwaka ntabarimo kabisa sinzi ko inshitomowe hanyuma minyone yabajije ati ama societe mushaka gukorana hoba hariho monta iri fixe bari donke muza guherako musanze muri partnership ya ma evenement yose hari ibintu batavugira ku mbuga ngira murabizi mwese nyene yatashe okay hari ibintu batavugira ku mbuga mugabo kandi hariho n'igihe ushaka ubigira bikaba clear ushaka akavuga jewe ndaza canke sinza mugabo iyo ugomba kumenya neza ama offer kunapanze uja muri biro ya marketing yabigenewe donc rero biro marketing ya Black FM iri mirohero ya kabiri avenue Sosadenire numero 25 uciye kuri Fidodido uca winjira nk'uja mu mirohero hahoze exide Rocher canke ne haruguru gato ya Kepasa kibanza kiza cyane kizweho mwino minsi canke ugahamagara ku matelefone akurikira 69 89 25 89 ico nemeye navuze ntarandiye ko cyane nuko ibiciro biri hasi mbandanya kuca Kivodo yaje ava muri FM yavuze ati watubwiye kujyanye n'abaraperi ndashaka kumenya muzukorana n'abaciye radio canke n'abazomusanze kuri TV bizogenda gute Egome Patrick hariho abahapera batatu bari sélectionné kuva umwaka utangura donc bamaze umwaka uzobuheze turi muri selection yabo bagiye baca mu biganiro ikibiriraho muri Black Friday hip hop iba vendredi abo nabo duhamagara abartiste bandi bakiyandikisha kumusaba bahiganwa ikibiraho kuri radio abafana nabo batanga amanota ikimbeno kijanisha na liste y'abaririmbyi Fulgence ndanakusuye kidogo ngarutse kibazo cawe liste y'abaririmbyi yabaye collecte gute nimwabonamo nka bifese ku kanyuma ntimuze muvuge ngo hayemo akamwana wa mama nimwabonamo nka sinzi Natasha nta n'uburi ngahe Bujumbura ukuntu twabigenjeje twafashe amaradio yose mu kino gihugu kiretse RTNB yonyene niyo yatugoye kuronka mugabo nayo baguma baduhisanga tuvuga teka turindire ntacu
twafashe amaradiyo yose tuyasaba tuti ari uteguye festival imeze uku nuku abaririmbyi 10 wohamagara ni bande abazokenera kubona amashiva arahari irebera duhaye kitira duha Sanganiro Miragakura Rima Buja FM Iteka Buntu FM bose n'abaruguru Star FM naho Muza FM bose baraduhaye 10 dusha dukora rero uhagatse kenshi ninde tutaronka abantu 10 mwotangara mubonye regimo dingi manager wa regimo umugaji mu ntari muri festival uravyumva nta kabona makabayimo iki mbere kidakijanisha na Starboy yabagije avuga ati ibintu by'abakomisiyoneri sivyo ga Starboy mpamvu nabivuze kura ko ari igihe abafana barekama mu artiste babo ko batamitse kandi tuzi hari cyo bari gukora hano ugaca usanga amafaranga yahawe n'umukomisiyoneri Mark ntayo yemeye bakaca bavuga ati twaramurishe ngo ntiyaje jewe ndishura mpaga krende y'abaririmbyi ubwa mbere muri Black FM dingi ntiyaronde yabaririmbyi aho mera ntiyabaronde nanaka je ubwa mbere murazi ko ndi muri Amerika de MCD Burundi ndi mu ndongozi zayo twe dufise hanyirwa ngo abaririmbyi barundi mubahe amamiliyaridi baje kuririmba uwo ni jewe ngaha mubona ngaha vuga nti umuririmbyi aje muri show aje muri festival aje muri karaoke aje muri gitaramo cyose aje kora sport cyangwa kugira iki muha amafaranga naho yorarapfuye abana bazosigara bararike uwo ni jewe ariyo mpamvu nuko je na bizitation ya festival muri bije hageze aho bari video nacimvamo ndamenye ibanga ry'akazi nyihanganira navuga nti directrice nawe kununza amasantima yawe nawe vayo tugihebera umubosi twamati ngiriste ama contact ya manager babo ngaya vugane jina hamagara mukumbozi ndamuha 10 nina hamagara 3 ndamuha 50 iyo bije ntiza kuboneka uwo ni jewe aba komisioneri nabo yubabayemo muganiza kiwacu tatagize bihaba kamere iyo bibaye habaye gusamara ku muririmbyi none mu byukuri abarinzi y'abarundi ntibari informe kujya bamenye directeur w'iradio kujya bamenye wateguye evenement kujya bamenya ntibari informe kweli ndabaha ndivuga uko umuririmbyi wari wese fuma basuhiga umuntu umwe we wizeye nimba ari papa wawe ari mushika wawe nimba ari umugore nimba ari mene wanyu higa umuntu umwe basi wizeye fuma kira donne team basi ri fictif basi nakito ugire team ikurikirana ibikorwa byawe handi bazo kuma baciyewe kuko sindi siri ko Black FM yobura abaririmbyi fasirema twe nta muntu twoca ko ngo dugira abaririmbyi dusigano biteze imbere umuziki w'abaririmbyi twabafatira hagati ibera kuntu bimeze uri tayari cyane tayari iyo haje bakanoka abakomisiyoneri je ntabwo ntikosa ku bakomisiyoneri ahubwo nkusida kuki ku baririmbyi uri umuririmbyi baguhamagaye uvugana n'umuririmbyi n'umukomisiyoneri kubera iki avuga ati voilà qu'est-ce ni qui improving yuko uri muri team ikategura yo evenement d'abord abo bafite ama contrat festival ari andero y'iviradio amona bari mu team ya festival bose bafite ama contrat y'akazi kiyo festival d'abord bakora mu radio mugabo hageze festival ni kindi kiba kije nandi masaha agiye kwiyongera mu kazi kiwawe okay mpa contrat yekana yuko uri muri team ikategura iyo evenement mweke twamuhaye urupapuro dufasha kuyiga naka twamubuze nahandije mavyabaye no hanze tugatuma bo hagiye baca nko kuri amikare tugira bari mvyo runaka mugabo dusura urupapuro gwerekana ati badutumye rero abantu bahendwa abantu bibwa muri ubwo buryo bigatuma muri nje amara umwaka atanu na hamwe abonetse kuri afishe mugani wabo sino mu gitaramo ngo ntafishe n'imindiko abaririmbyi ikindi kintu babwira hariho mu exige je ndagisavye vraiment face officiellement ni muze mube mu exige ubwiye yuko ukeneye 10 million muri show ya gusa suppose bivuze ngo uri capable gukora show yawe bakaguhana 20 million mu boss akarya 10 ugatwara 10 kuki mudategura amashow yiwanyu directive muriko murasamara rero sinzi ko ndiko ndabakreya twebwe nta komisi dukoresha nta nabazigira baba kuko baririmbye deja tubanye neza ni radio kugira aho nyene uburyo mwakoranye cyane
uburyo mwasinyiraniye amakontra n'abo ba artiste habaye kakantu ko kuvuga ati nimudushigikire kumbure n'imiziki yanyu turayivuza canke mwakoranye nk'akazi ati aka nakazi tugiye gukora artiste sakazi twabahaye na nico nahereye kumvuga habaye partnership ya win-win ni sponsor baduhaye yeah bo reka nce mbandanya kuca with designer wa kibajije ikibazo cy'umwanya ya uno mwaka rero ushikana uwa makuru dufise with designer ni murambo babarira muri Black FM imiziki yiwe ntivuzwa ayo makuru si yongira ni babandi bandika amakuru nyene y'amatuzukano aha tuvuye ngaha twumva jewe si nosurukira radio detiso yari hano yaraza kutubana mugabo irya show ya mbere iba haba ikibazo cy'umwanya c'est vrai uyu munsi twatanguye festival mu kwezi kwa mbere kuno mwaka niho byatanguye kumenyekana kizubaho muga tumaze imyaka 2 n'amezi tuko toyipanga bukebuke sivyo programmation no mwaka ukuntu ipanze dufise aba MC baba donc bafise uburambe mu kazi babimenyereye kandi bari strict parce que d'abord leta igihugu kiduha umwanya wasangapi sivyo aba artiste listinganuko hariho abaca bihenda ngo naka ngo ni mukuru ngo bazo umwanya muremure oya uyu mwaka aba artiste abo twahuje ko dukorana bafise programmation iri limite bafise programmation iri strict donc kijanye n'umwanya bazobanganya umwanya ya tuko turaganira nabo buke management mu tuvugana buke bari rassurer n'abantu bazoza muri giteramo bazoze bari safe bizeye ko bazoba bari safe umutekano rero wanashaka ndakivuge bacumva umutekano urapanze neza cyane abantu bazidagadura bazotamba bakumbagare baryoherwe n'ubuzogira ikibazo izo birahajya ku waruje kijanye n'umwanya ni sawa with design natwe twaramubabariye vyaraheze nabize officiellement ntuzi mungire kukibaza with ni ubutse uravugana ku mwanya ushaka kuzinda kwereka message ngaho turavugana ku mwanya ntango ya nimwe dusenye na with radio iri safe iri clear iradio siyo guteranya abantu siyo kugwana n'abaririmbyi abushikira abaririmbyi umuze mu mpere buno butumwa niyaba ari hafi karibu kuri Black FM mu design tuzomukoresha ikiganiro ko mbere tuganire ni apa de souci mugabo mukubizanye na liste ku line up uyu mwaka abantu bariko nabantu bataririmbye muri show y'ubwa mbere nibaza ko turi clear ntaca avuga ngo ni mwampaye show kubera yuko oya ni kwera abo bwa mbere umwaka ntibarimo sawa haruwa baje ivya DJ Pole nico cyanyuma ndibaza DJ Pole jewe kubwanje guticanja pane radio sintumye je ndamusavye kutadegura ahubwo hari hageze rero kwakora rero sana rero kuko industry mu bihugu byose industry y'umuziki itera imbere progressivement buke imyaka 30 50 imyaka maze supporting abaririmbyi na industry en general hari hageze yuko aho rero aho nyura neza karera gashikana ku itapi urumva DJ Pole sindakuzi ndakubona nk'abandi bose ntabwo dufitanye na wewe mugabe ivyo ukora je nisose nsenga gatatu ku munsi mu gitondo midi no mwijoro kamu bintu nsengera umuziki uzu bwa mbere nange izo mbaraga nkosha mu gusengera umuziki nange ndabihebe nibaze tugwanire kano kare tugwane no industry ntahangayikishwe n'akantu kabakabaye rimwe nimba yabikora kugira ngo anezere abo bana cyangwa baririmbyi bagiye mishamiro nawe nashaka hagarike n'ishuje numva notanga murakoze koko mwebwe muri komukorana n'aba artiste kuko baragoye nkuko yabivuze abasise bandi ntibagoye gukorana hari umugani baca ngo igisi gifaturi n'amanyama mandi majambo umuntu agutunza agatoke ushaka kubira ko gatakuravye abagoye gukorana ni babandi usanga bikorana niko novuga kwikorana no kuvuga iki uwo murimbyi yijya kimara yikokora byose yimenya uyamana ama stress nibareke kwisha mu masese rero abantu bafashanya babagabaniriza akazi kwanza umuririmbyi aza kuvugana na DJ Pole gute mu yinzira bavugana mu biki bahuriye bavuze ko babatonda kuri office yiwe ivyo ntabyo no kwemeza ntabyo nzi ntabyo nabonye nimba banatonda batumwe na management zabo rero nizo management nizo nibazihagarike ya ntibagoye gukorana kiretse babandi nubwo bataratahura ivyo barimo je nagumye nibaza ati abi Bujumbura nibo baryoshe korana naho kubera yaragerageje kuvuga ati bavuye ruguru abanyaruguru ivyo ngira ngo cabirebire bavuye ruguru nabavuye
ano kingorongo yemvye ngimvukira muze mu ndirimbo ya kingorongo yemvye ngimvukira hose hari imvukira abaruguru nabo n'abantu kandi barakaze abo mu gisagara baratwakirije na jemba ruguru batwakiriye bahabwa icubahiro nukuba musanga mu muziki nta beef ziba mu musanze beef iri programme iri prepare ari ivyunguka nibashake bayibandanye sawa cyane kandi bashimire orufisa kabazi Mavumba ego akabazo mfise muteguye festival mwandiko ndaraba ngaho logo nta sponsor nimwe mbona nacerewe oya birabasha ikibazo mfise ni iki ko kwinjira ipaye ko byashari ku buntu no ni free iyo turavye rero murandabanye n'andi ma festival mu bindi bihugu kugira festival ibe niniya surtout twarabonye nka sobwe duheruka mu vy'imiyamamazo twarabonye imigambwe yaje kwiyamamaza kwinjira ari ku buntu mugabe kabura umuntu n'umwe aza kuza kwiraba bateguye kabisa byose ibintu byaryose bakabura n'umuntu n'umwe aza umwe uyu n'abasane babazanye ari naho bagira rijo agenda kuri ETS bariraba uromba so navuga ati rero kenshi mugabo gacusanga kenshi usanga biva kubwa imyiteguro canke maybe hariho ubuto runaka bwa baba baneglige peut-être sinzi ugasanga n'umuntu kugira ave muhira afate programme yo kuvuga ati ndagiye ahantu nuko haba hariho grandeur runaka yico kintu kuko uno munsi turi mu bihe affiche yonyene idahamagara umuntu affiche kera niho bagira ama affiche bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanitse igisagara cyose ama affiche mugabo baronka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yafisha mugabo yashize inguvu cyane muri grand sinzi mwamwe communication mukomboza ingene yari imeze tukabona yaronsa abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri nk'ibujumbura niyo kuri Cancer DFDD munyihangane gato nibyo bihe turimo rero navuga ati kibazo cyanje ni iki na yahe ma brand manini genre turabona nk'ibintu birimwo nka Braludi surtout urabona ko biraba binini ari ukuntu byagiriye communication nziza namwebwe mukaruhurirwa mugakolabora n'ama media atari uno munsi gusa ku buryo communication yoba ari continuelle ku buryo ikintu kibici wacu ivyo yumva bari vyunguka sivyo ko nta bintu ngo urumva ngo ni Black FM ngo dufashanye oya twaje no munsi muraduha ivyunguka mugabo n'ikindi gihe kugira tubandanye ivyo navyumva kugira ntimuvunike dukeneye kumenya yuko hariho ibintu kiriandiriye apana gusa twari festival comme ça naho tavyunka byo babirimwo mugabo kibici wacu tukeneye kumenya ikintu cyo tuma hari abantu yo bumvise ati abantu runaka babirimwo natwe twaba tubijamwo sivyo bikaba byine bininiye ndakeneye kumenya ico kintu cyo tuma iyi festival iba gwacu iba nini ibi igihugu comme ça bibitere n'intege abandi ko kuri ETS so kimwe no mu kinama tese n'ahandi hantu murakoze ikibazo kirimo kajagari mugabo ndibaza muri abahinga inyishirimo urakoze cyane reka ndashimire cyane singizi icyambere na mbere ati mbega koko turabona affiche inyuma ariko nta logo nimwe y'umusponsor ahari novuga yuko nta logo nimwe ihari mugasi kuvuga yuko atama sponsor dufise iyi ni novuga yuko ari tugize tubondanye n'abamenyesha makuru tugize ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa mbere mugabo turiteguye kugira dushoboye kugira ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa kabiri kugira dushoboye kubabwira aho tugeze kuko no munsi tuje tukavuga ati uno munsi turi kumwe na Braludi uno munsi turi kumwe na kanaka nivyo nko kubivuze tubati ko turidandaza kugira abandi bumva ati Braludi yarabizeye kanaka yarabizeye ati reka dushoboye kuzanamwo amafaranga ariko novuga yuko burya organisation abantu benshi bafise organisation yabo mugabo twebwe organisation yacu nivyo ntidushima yuko twobivugira ngaha kuri uno munsi ariko tuzobahamagara kugira dushoboye kubabwira ati turi kumwe na kanaka mugabo muzobibona ku makava tiko turasohora ku mbuga ngurukana bumenyi abo turi kumwe amakava yarasohotse nk'abaririmbyi aho hariko abapartenaire bacu kuri uno mwanya wavuze ati tugiye kuraba hariyo
ndabiye nk'akarorero je nari mu matora hariyo abantu bari baronse ubusa kandi kwinjira kwari ku buntu nibaze yuko twebwe ubwo busa ntabwo twiteze kuko turabiye kuri evenement iherutse festival iherutse hariho abantu bakwiye kandi ubuho dufite strategie ikwiye turiko turitegura bikwiye ku buryo bazoza rero ikintu gihari suko ayo ma entreprise nivyo turayakeneye turakeneye abazanamo amafaranga kugira ikintu kishoye kuba grandiose kibe kinininya cyane ariko sikuvuga yuko nabo nyene ubwabo baradukeneye kuko ugiye kwihweza evenement iherutse abashoboye kuzana ibikorwa vyabo abashoboye kuzana tubamamariza ibintu vyabo barahungukiye abo rero nibo bazosubira bakanatwizera mbere ahubwo nohimiriza n'abandi yuko borabira akarorero ku bandi kugira bashoboye kutwizera na cyane cyane yuko iyi festival objectif atari kuyungukiramo amafaranga ariko objectif nkuko Dingi yabivuze objectif ni kugira impano z'abarinzi zishoboye kuja habona en plus uyu mwaka twongeyemo yuko hazoba hariho ibikorwa by'iterambere ry'igihugu ntiwari bwashike mugabo tuzoca mu masoko atandukanye dusukura igisagara turafise projet y'abakenyezi aho abakenyezi bazoba bafise imigambi ya mbere hazoba financement y'amaprojet yabo mato mato so rero twebwe tubona ikintu kinini yacagutse gusumba kubona amafaranga nibaza yuko ari ikindi kibazo wabajije hari ikindi kibazo wabajije sorry nibaza ko ari ivyo yari brand hamwe n'abasponsor ego gusa reka ngaruke kuri Mignon yari yabajije ati mbega amafaranga azoriho azobangana gute kugira abasponsor bashoboye kuza nkuko Dingi yabivuze so waruri na wewe yakisha atariho waruri ariko Dingi yari yavuze ati burya anye hari ibintu bitavugirwa ku radio adresse ya radio ni muri Rohero avenue Source du Nil numéro 25 urashobora kuza tukaguha offer dufise kandi ni offer iri abordable ntitwashatse kuvuna ayo ma entreprise turinga kugira dushobore kubafasha bagire visibility y'ibintu byabo turinga kugira natwebwe tuba supporting nko baba bari kora supporting so rero ntihagire uzokwitinya kugira ashobore gushika twongeye ko hazoba hariho n'ama stand ayo ma stand ni kuvuga umuntu wese nabajya batari ama entreprise manininya ariko ari abantu bafise utuntu duto bikorera nk'utwo gufungura impuzu ibintu bitandukanye bisanzwe ukeneye yuko monde ibona cyangwa se abarundi babone cyaba bazoba bahari bagushorera turafise ama stand atandukanye yahajya tuzoba turi kuri ETS Kamenge narijya hagutse urumva byiza mu zakare abafise ivyo bashobora kwamamaza cyangwa se ivyo bagurisha kuko place dufise ziko ziraduherana rero byiza mushobora kubizana hakiri kare kugira mushobore kuronka iyo opportunity ego muvuze kuca ama stand hariho uca yumva avuga ati okay iyo stand ni for free canke ni muri babandi batanze sponsor novuga yuko ari ku buntu kubera amafaranga turiko turasaba ni make cyane nkuko twababwiye twebwe objectif ya festival kugira tuyironkemwe amafaranga haba namba mugaba amafaranga nayo kugira ushobore ivyagusaba ugira ngo bitera ubwenge buke ariko ntitubavuna barazana yo make kugira tubone yuko iryo shaka ririmwo rero nuwifuza yuko yokenera stand turamuhaye kazina karibu kuri Radio Black FM hariyo bureau nyakubahwa ngaha anye ni habari rugamba kugira ashobore gutanga izo offre zose hama twese tworoherwe twese turyoherwane na festival kuko ni yacu kandi ni yanyu nibaza yuko Mignon hari ikindi kibazo yabajije muganibaza yuko cerekeye Miss twebwe tuzokwakira abafise projet niyo tuzokwakira kubera abo wonye usanga bafise projet usanga yarayigiye ugasanga arazi kuyidefenda ugasanga arayifitiye imigambi minini ya cyane hariho n'undi wonya yoba yaratanguye kuko si bose usanga bafise objectif zimwe hari nk'abo usanga basanzwe badandaza bakadandaza juste kugira ngo baronke amahera gusa mugabo ugasanga si umugambi w'iterambere rero niyo mpamvu twebwe tuzokwakira abafise projet
projet y'iterambere umugambi ufise iterambere izomugirira we ukongera kugirira n'igihugu ego nibaza ko ari ivyo naje kwishura hama hariho n'uwundi yari yabajije ikibazo Sorry kuri ico nyene ndakubaza ikibazo kimwe nashaka kubaza eske hariho dire mwashize muvuga muti gushika iyi tariki telle date muzoba mwahejeje kudepoza iyo projet yanyu kudepoza ku bakenyezi turacagira iyo list nturayiheza kuko si bose dushobora kulansa iyo avido candidature ngo bose bashoboye kuyibona ngo dans le délai convenu rero date limite iracarabwa ntiramenyekana mugabo date yo gutangura kwiyandikishiza guhera uno munsi niho haza gutangura abantu kwiyandikisha twaza gukora ibishoboka byose namwebwe ba journalist murakora ibishoboka byose kugira budufashe kugishikana kure kugira bashobore kwiyandikisha ari benshi ko abakenyezi barimo n'uri mu Kirundo uri Makamba uri hehe ahawe karibu kuza kwiyandikisha muri competition turafise ikiganiro cy'ibyo bakenyezi kuri Black FM ikiganiro rero abagikoramwo bari en parallèle en partnership na Misdira iyo bagiye kuri terrain bazodufasha kumobiliza abo bakenyezi bakora imito bito ubuto telefona kuri radio kibirira hawe karibu akavuga jewe ubuzoza ku radio ushiriraho ni sawa turiko turategura no ngamu bisagara hagati ahandi hantu ushaka kudepoza imigambi yawe mugabo apana ari makuru utazi kwandika muzoba mwakira avuga mufasha kugira hane bamusomere nibi wavuze ego nibinavuze cyane sivyo navuze urumva dushaka benshi bashoboka kugira ngo haboneke imigambi myinshi habe n'utatumiza gusura kandi abatazotsinda bavuze kugira ngo mu demi-finale burya nabo nizo bivuga kandi kuvuga hariho coaching dukurikiranwa après 6 mois tubone kuvana nabo rero muze kudufasha muduhe contacts bashobora kubarondera kuko ko ushobora kubibona kuri Facebook mugadafise nimero ya Black FM. Thierry wabajije uti mbega hadusabwa iki bwira mushore kwinjira hari abantu bagumye bavuga ngaha ngo ni ku buntu mugabo naho dingi igeze avuga yuko ari ku buntu nagomba rero ndabaha umuco kuri ico kintu ni kuvuga bashobora kwinjira ku buntu nkuko bashobora naho nyene kwinjira ku buntu mugabo hariyo ico batanze gito kitabavuna sinzi yuko ngaho umuntu ahura ni kuvuga hariyo kuvuna umuntu ukamugira ati riha amafaranga 100 kugira ushobore kwinjira mugabo hariyo no kubwira umuntu ati riha amafaranga nkibe y'itomati kugira ushobore kwinjira nihabe akajagari kenshi rero ivyo biracigwa muri conference de presse izokurikira akazi barakajyukeza gashoye kubabwira ati bizogenda gutya kwinjira bizoba ari uku mbega zo hari amakarata yabinjira mbega muri VIP bazuriha gutya kwazo bari n'ibibanza vya VIP ivyo byose tuzobimamenyesha muri conference de presse ikurikira uva muri BTV Burundi hariyo umugenzi wanje waje ikibazo c'intumbero za Black FM Festival second edition mugabo ntibazi detail neza yavuze en gros ego hanyuma hari nundi yaciye abaza ati none ko harimwo mu ntumbero harimwo guteza imbere umuco w'abarundi guteza imbere umuco w'abarundi ariko nta bantu yabindangakaranga barimo none umuco w'abarundi uzoserukirwa gute ko abasani baza baririmba ahadini imico itari iwacu ego nivyo murakoze umuco utari iwacu n'uwahe ko umuco w'iwacu nyene inanga umudugu karuhariwe n'ingoma tube muri Amerika twagize kugira mugabo cyitaba kugira projet rondere umuziki w'Uburundi nahari bimeze gute uza wumva hamwe ngo mu play basivye
natwe bituganje bimeze gutyo turakora amarisaje turarondeza bajya bakera ni gute bakora umuduri ni gute bakora iningiti tubikore tubishyira ahantu ku buryo dushyira mu mamize dushyira mu mabiblioteke abana bazovuke byo bose bazohore babimenye bavuga ibicuba gute uwo biterateranya cyangwa sesama ariko ditero mwiza cyane kunya Joel asharegeranya utuntu twiwe arakora abutsize ukunda gusinya mudiho twebwe ugiye kuraba muziki wundi uba ari uwahe alo aba imigwi ndangakaranga siyo yonyene yerekana akaranga k'igihugu nivyo nasiguye bwa mbere ahubwo ni bamwe mu bantu nimwe mu secteur afasha mu kwerekana nubwo ushobora kwambara dufate imuzika amabara y'idonke harimo costume muri culture na design zirimo z'impuzu fashion irimo alors igituma batarimo uyu mwaka ntibabonetse kubera iki ni kubera koko inyishu ni miri clair aba artiste bose muzobona bariko performinga hajya si twebwe twabiyumviriye si jewe nabiyumviriye si direte sabiyumviriye twe twakoze collect ku maradio yose kiretse yatunebe yonyene nawe nyene kubera iki baduhaye amasango bagaca bagira ubuzi abo bidufashije isanganiro yaraduhaye liste y'abarimvyi 10 ba mbere babona bosha mu festival RFM ndera gakura radio buntu humuriza umva zose mu gihugu kiretse tebe yonyene twavuga tuti 10 ba mbere ni bande abazi kinshi ni bande sivyo jewe naci ntanga ndavuga nti dingi rugamba ni manager wa Regimo Music umuga ntibazo warimwe muri festival imagine guha akaza abandi ukiyima urarura mugabo uranyoka urumva mugabo habemwe umuco sivyo amigwi ndangakaranga rero peut-être naho nyene peut-être umwakuza ni haba hari umugwi ndangakaranga abadoshira mu ikintu kiziga gihagarara ni naba ntakidetira wa festival hari nkundi muntu ntaco azona amatikindi kiwe ntangwa nimbo mugaje kura ko fisa abagenzi benshi babaririmba wosanga ariza mugo ngo kurafishe ngo haguma haza babandi igari system ifufuku kwikuraho gitaramo cha Pole ni babandi gitaramo cha Naka ni babandi ni babandi naswe yateguye gitaramo ni babandi mugabo nabyo sivyo ono separo system ibiri behind rero rifuka abantu aribo bitorera abaza kubaheza umunezero kuri niyo mpamvu nta yindi ego mwazinda atahukirwa neza none uzoserukirwa gute uwo muco abo baririmbyi baje bafise ko muvuga yuko umuco userukirwa mu buryo bwinshi mu muco harimo ibicuba kwivuga amazina baraperi sivyo harimo mukomboza harimo B-Face harimo guhibongoza harimo Natasha harimo Monia Frere mu muco tubicije mu muco wacu abarundi kera baravuga baracimigani sivyo donc sinzi ko ndabisigura nabi cyane ntibitahuritse kubera ko ego abo bose uvuze ego kwivuga amazina canke kugira ama rap les rap barandika kandi ugasanga bariko bandika ego ibintu nka B-Face aravuga imigani etu ariko hanini mu muco n'akaranga k'abarundi n'ururimi rurakonta ntibabivuga mu kirundi baracanga indimi nshaka ikintu specific coba kizoba gihari cerekana ya umuntu abibonye guca azavuga ati umuco w'abarundi washize imbere ya daboro nta munyamahanga arimo ese nta kantu k'umuco wacu mwumva ego ntabwo ari discrimination no parce que twe warashaka harimo umukongomani umwe visa turayironderera aboneka n'amahoteli zo mwaka turayaronka mu bimara avuga ati sinkije naronsidiri komeye mu Faransa cincencika navuga nti Imana guhezagire kuba daboro ari image y'abarundi gusa genda murabe tugize Black FM Festival cyo nicongereza sivyo mugabo mu Kirundi hari nusanga binagoye no kuvuga donc ikintu cekana ko ari by'abarundi nica umuco uzwasuke n'icyayi ururimi dabozo bwa mbere hari umuntu arengwa riri imiziki atari mu Kirundi kweli abo akaranga kazuba kaserukiwe icaka bintu mva novuga twe twarabegizije wanashaka ngo muzoze mwambaye baravuga ati ibintu bishoboka unyegizije kuza nambaye ibintu dunia muramuzi dunia yo mutimbo niwe afise gare nini y'ibintu by'Ikirundi dore twaravuganye azobaha ku mafaranga make voire même gratuit ati wapi
mugabo nka Dunia canke umuyomusi ukazoba yambaye ndayivuze nuko nyene muciye sinzi ahantu kandi umuntu abikubwiye wewe nahoze umuntu yakwibiye sokre kugira ngo gusa nk'umuyomusi mwe muzobibona basi ntacu umuyomusi muzobona ko azoba yambaye muga nimwe ahantu kandi nahoze umuntu atumeneye ibanga muri gutwa bisubira ngo mwehembwe hayo n'ikindi kibazo ca festival mwavuze ko hazo harimo ama activité menshi ibikorwa byinshi mwateguye n'ayo festival izomara umwanya ungana gute hamwe n'intumbero zo festival le 24 azoba ari zero déchet street rap na street dance ukwezi kwa kangahe kwezi kwindwi nyene hanyuma cyangwa umunsi wa 25 hanyuma 26 hazoba grand concert amasaha dupiva gutangura 13h kugira ngo iherere wa mwanya duhabwa n'ubuntu na mairie ya Bujumbura intumbero festival Black Film Festival 2025 second edition intumbero yayo no guhuza abanyempano n'abafana babo nta kintu